Natangiwe ndaba imbuga zikora ibintu bita ngo les charbons biologiques amakara bahinguye mu bicafu aba nanje ndavuga nti none iyo micafu ibimeze gute ibintu nize washaka muri kaminuza na secondaire byo guhingura by'amahinguriro ntibirimwo bisanzwe ibi ni ibintu novuga ati ni nk'inkwano abona yuko ushobora gusanga umuntu akora ikintu atacize ugasanga umuntu ico yize ntagikora guhingura amakara mu micafu si micafu yariyo yose oya kubera urabona nk'itaburiya nambaye nk'ibana ko icafuye nayimesuye yovamwo umucafu abo rero wumvise ko tukora amakara mu micafu ucumenga umucafu wose uvamwo amakara kuko umucafu uvamwo izi mpuzu nta makara avamwo oya rero n'imicafu novuga mu gifaransa ndavuga mu kirundi ni michafu bita les végétaux ndifuza yuko yogera nko muri 2030 dukodura minimum itoni ku munsi kandi bizokunda kubera ikibura niyo mashini kandi hakabura na tere yaguse yo kuyaproduza. Bakunzi bisamiriza Irebe FM mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye muri ko mudukurikirana muherereye aho ndavuga bari ku migabane igiye itandukanye juste mwamaze kubibona ni neza na neza ikiganiro ugwaruka turashoboye mushikirizwa n'isamirizi Irebe FM rero no munsi inovuga ati nabajishikanye neza mu Kamenge mu kiganiro cuno munsi aho twagendeye umujene nkamwe asanzwe yarafashe ingingo yarafashe ihangiro yari yaragiye umugambi wo gutangura gukora imirimo yiwe ya misi yose nawe suyundi ni Silver batazira Semutatuzi aho naho tuza kuba tuvuga vyinshi namwe muraza kubibona ico ndabasavye gusa mugumane nanje kuva ku ntango gushika ku musozo ndabibutse yuko Irebe FM iba iri kumwe namwe ndavuga abayikurikirana bari mu gihugu ciza c'u Burundi abari dukurikirana bari mu makungu aho ndavuga bari kuri site web www akaburungu Irebe FM akaburungu com hamwe n'abari ko badukurikirana biciye kuri application ya Radio Garden mwese tuba turi kumwe gatanu kuri gagenzi kako rero mwese novuga ati isangwe ikaze ntera ninjira ndamusanga aho ari umujene kugira dutangure n'ibikorwa vyiwe vya misi yose vyo guhinyanyura amakara novuga ati gukora inkwi za kijambere ariyo makara rero mugumane nanje ndageze mwiriwe muvukanyi na mahoro hano iwanyu yego namahoro cyane murakoze nanye ndabaramukije yego neza na neza ugira ko uramutse abariko baradukurikirana abariko baradukura abariko baraturaba biciye kuri Irebe Media nongera ntumirira mwege mutaragira subscribe aho hepfo kwaho gakengeri mufyonde sabone canke subscribe mbere ucugira ko unabaha ikaze wongera uramutsa abariko baradukurikirana yego nabaha ikaze kwadukurikirana enda nabidondora yego amazina y'abavyeyi banyise nimvuye kure Silver ariko benshi banze ku izina rya Semutatuzi yego kabande nyene ngaha musanze ndi ku kivi ndiko nakora aha ku makara ano makara yacu cyahingura mu micafu ko muyabona yego namwe sinzi ikibagenza murakibwira nibaze murakoze cyane tubashimire mwamaze kuvyumva ni Semutatuzi umukozi novuga ati yamaze kwitahura maze yiyumvira umugambi mwiza wo guhingura amakara biciye mu kuyakura mu bintu vy'imicafu sinovuga vyinshi ariko vyinshi niwaza kutuganirira twamaze kumugendera hama impamvu yatumye tuza ni kugira ibikorwa vyanyu mukora abandi bashobore kubibona abandi bashobore kuvyumva mbere bishobore kugira ico avyigishije urundi gwarukana rya ikiganiro ari ugwaruka turashoboye rero hano je akabazo ka mbere ca ntangura kugira Semutatuzi mbega imbere yuko ninjira muri vyinshi mu vyo usanzwe ukora kano kazina kawe kavuye he vyagenze gute kugira ukitwa akazina nyene nibisanzwe nyene nakubihizi abona nyene akazina Semutatuze umusokuru wacu umuryango yose yitwa ko nanje rero nkunda cyane gose ibyo basekuru bahoze bitwa kera nanje nkunda kumuzi rero akona akazina nyene ko kajya usanga muvuga uti sokuru wanje yari intwari muri ibi nanje nifuza yuko ndamwigana nuko murakoze ati nuko yoza arigana abasekuru babo mbega kino gikorwa cawe cyo guhingura amakara
muyahingura mu micafu neza na neza turabona ko mugeze ku rugero rushimishije by'ukuri muba mwagitanguye haheze ikiringo kingana gute ko murakoze no mugambi twawutanguye mu mwaka wa 2022 abumva ku myaka 3 uzimi 2025 imyaka 3 iriko isa n'iyikwiratu mu mwaka wa gatatu yego nye twawutanguye mico kiringo yego imyaka 3 irarumanye muri ko murakora kino gikorwa cyo guhingura amakara mbega neza na neza iciyumviro kugira cambere iciyumviro catumye mwiyumvira gukora kino kintu byagenze gute mwavyumviriye gute yego murakoze keshi bavuga mu France bati ngo quand il y a un problème il y a un projet cyangwa mu kindi bakavuga bati yo hari ikibazo haba byose umugambi wo kwitorera inyishu rero kami bavuza kuri cyaje gusanga umuntu yiga amashuri akayaheza amahasharo akazi byihuta cyangwa akazi akavuga ati n'umunye nubwo atakazi ndose n'ubundi kubaho negezwa kuguma nabonye nabayeho rero gushaka wiga ikintu wokora ego wazi yuko umuntu yagize ikibazo baturi nyinshi zitandukanye ari uvuga ati nzoja kwiba shaka avuga ati nzogenda kubesha cyangwa nzogenda gukora ibi nibi nibi byo nafashe umugambi kuvuga nti reka niyumvire ikintu nokora kivuye mu buhinga bwa bwenge bwiwanje none wagiye ndaraba handi hantu hanze mu bindi bihugu kwa YouTube nkaraba za Indonesia nkari yo za Cameroon abona yuko hariho ibintu byo guhingura amakara biciye mu guhingura imicafu noce natangwa ndavyimenyereza amanda bigerageza none naba byarashobotse muti twagiye turihweza ku mbuga ngurukana bumenyi za Indonesia turaba aho wakogwa ubuhinga none tutabeshanye bino bintu vyawe ukora niwe wavyiyumviriye nyene uko ufatiye kuvyibona hanze canke hari undi muntu yakugiriye inama araguhanura ati kino kintu uze ugikore mwabuno buryo yabo ko bigenda kose uko nebabwiye natangiwe ndaba imbuga zikora ibintu bitago desharobo biologique amakara bahinguye mu bicafu aba nanje ndavuga nti none iyo micafu ibimeze gute babona kwise kuri YouTube bashaka kubona ibintu abantu bakora kwisubisira abayakantu gatoyi natanguye hakuru ntangura ndabirabira ko bukiye buki kwavuga ko bavuga yuko ubwenge burahugwa rero nagenda burahura mugabo n'undi ubwenge urahura busanga ubundi warufise sigura iki gaciro bwuzuzanya nahandi ho nagenda biraba kumbuga ngurukana bumenyi n'abandi barundi ngira ngo sibeshi narabiye kwa bikora ko nasanga abandi nabo nyine bataramenya dore cyo zira profondi yego hakora kurujewe nabitangiye kubikora ndabirabiye kuri YouTube yego muravuze ati YouTube niyo yagiye gutuma muca muronka imbaraga muca muronka ukongere mu bigenza neza bigatuma mushika ku ntambwe muri ko kuri no saha none ko twumva bino bintu menga birasaba ubuhinga budasanzwe nta bintu twovuga ati byatumye muvyumvamo kurusha bivanye n'ivyo mwari mwarakurikiranye ku ishuri ubuhinga bwo burabisaba kandi jewe ibintu nize washaka muri kaminuza na secondaire byo guhingura by'amahinguriro ntibirimwo bisanzwe ibi ni ibintu novuga ati ni nk'inkwano abona yuko ushobora gusanga umuntu akora ikintu atacize cyo gasanga umuntu ico yize ntagikora rero ntabaciriyemwo nyimba atari banga kuri kaminuza mwakurikiranye bimeze gute muri kaminuza je mbere muri secondaire muri secondaire nize igisata c'indome za none lettre moderne kaminuza cyaniga igisata cyo kwigisha bita IPEA inyigisho z'igifaransa IPEA France chandanja no muri master cyangwa nyene niga bya icabana na professeur bya enseignement du français master muri didactique du français langue étrangère kuba master mu rurimi rw'igifaransa ururimi mvamahanga nivyo nyene nizo bari ibintu bihuriye n'ibyo gukora amakara mu micafu ntaho bihuriye kuko urabona ko nabishoboye ati ururimi mvamahanga nivyo twanonosoye mbere no kugeza muri master ariko ntibihuye n'ivyo turiko turakora none muri make bino bintu neza na neza turumva yuko mwagiye murabikura mubirahura ku mbuga ngurukana bumenyi maze mugatindaho mushika aho mwumvira gushika kwa kino gikorwa kandi byifashe neza none twovuga ati mu bintu mwagiye muracamwo imbere yuko uza kutwereka uko buri kime gikorwa uko turabona hano hariho amakara ameze neza hano hariho imbabura hano hariho ayageze gushora hano turabona hariho ivyuma ndibaza yuko abo
twaje abadutumye canke bariko baratubona bose ndibaza baraza kugira ikintu bakoze muraza gutanga adresse nyayo yo kungene boshobora kubabona none neza na neza twinjiye mu bikorwa byanyu nyezina twumvise yuko ano makara kugira ahingurwe akorwa mu myanda mbega bigenda gute kugira ngo ngaho sida kwinjira mu profondere ngo nabije muzi ko ngaho twatanga ama formation sida gutanga kuja ku muzi gose gumbiye ngo tugenze uko nuko oya usanga abo nyene twashaka kwabwira ibintu ubwawe uti kugira ndakubwira uko bigenda nuko babanje kuri yego formation kandi twatanga formation peya payante nkako bo urabona yuko ibidaboro n'umwuga bazi ko umuntu nawe wiga ayo makare nawe akawigisha abandi bakeneye kumenya kugira gusangira ntaza kuvuga devyerekeye akakuru ibyo by'icurwa ku cavyose akamaro kavyo ibintu nk'ivyo tungene babikora mu bihinga bwavyo nyezina ndakwinjiramo cyane rwose urabona ko hariho n'imashini sinza kubabwira ngo dukora uko ngo dusubire uko ngo duvanga uko oya ivyo umva namwe cyumva yuko nyene ari banga ry'akazi yego mugabo murashobora kutubwira muciye ku novuga ati muciye hejuru ntimwinjire opofo yego mugaca muvuga ati bino bintu bigenda uku tubikura hariya bimeze uku ngo tumvise biva mu micafu mbe umuntu ariko araturaba muri uno mwanya yumvise yuko mufata amakara mukayahingura kugira abe amakara ariko yavuye mu micafu bifata inzira imeze gute mu bigenza gute butinjiye indani hosho tubanza gutahura tuvuze guhingura amakara mu micafu si micafu yariyo yose oya kubera urabona nk'itaburiya nambaye nk'irana ku cafu nayimesuye yovamwo umucafu abo rero wumvise ko tukora amakara mu micafu ucumenga umucafu wose uvamwo amakara kuko umucafu uvamwo izi mpuzu nta makara avamwo oya rero n'imicafu novuga mu gifaransa ndavuga mu kirundi n'imicafu bita les végétaux yego ndimo aya n'amakara bita ava mu bisigazwa vy'ibiterwa les végétaux ibisigazwa bivuye mu biterwa urabona nk'iyo umuntu afashe nk'umuceri akawimbura harya umuntu awusekura araronka ibisigara birya rero ni ibisigarira bivuye mu biterwa mu giterwa c'umuceri ibitoke bitonoye havamwo birya bishishwa n'imicafu birya byose biravamwo amakara rero bisanzwe ni ibisigarira byo mu biterwa ibintu byavuye mu biterwa cyo byumva neza yuko ariyo micafu dukoramo aya makara ego nuko rero muravuze ati ibisigarira canke imicafu mukoramwo ano makara yanyu si imicafu iriyo yose ni birya bintu vy'amavegeto si ivyo arivyo vyose mbega none ivyo bintu mukoramwo ano makara yanyu mbega birakunda kuboneka vyoroshe bigenda gute ego kuboneka si ikibazo abo gusa ikishi kubona kubera nk'ikigorana ni traitement yavyo urabona abona house turi hanze urabona hanze uharavya aho hakurya urabona ko hariho ibivegeto hari ibishishwa vy'ibiti byahungurutse ashaka kubona hariho ibindi bintu nyene bitandukanye biri ngaho rero mu bisanzwe nk'ubudeje ibigori birezwa bibona ibiti by'ibigori bijya biravamwo amakara adukora aya nyene ayamukora cyakera n'ibindi byinshi gose rero uko bigenda kose urinze ubibura ubwo usanga ubibaho tubura ku bitereka kubera ari bita carbonisation nibwo navuze sinda kuvuga byose gabomba ko ndabivuga tubwira bike bishoboka kuko mwavuze yuko byinshi ugira uvyumva ruko ubanza ukariha amafaranga hama bakagira formation yego byinshi nyene uvyumva abona hajya kigazi hajya amashami yacu hajya n'ibivegeto n'ibintuze n'ibisigarira by'igiterwa cy'ikigazi bijya mba rumaze kuma akabigira carbonisation bashaka kuronka icyo bitanuze matière première gukora mwa ya makara yego ibintu nk'ivyo rero ngira ngo bamaze kuba womenya umurongo bigenda kugira ngo amakara aboneke yego bakunzi bisamiriza Irebe FM mwamaze kuvyumva nyimba mushaka formation canke mushaka kungura ubumenyi mugiye kuzoza murabihabwa neza bitagoranye umuhinga nimvuye kuri Silver batazira semutatuzi asanzwe yarihangiye umurimo wo guhingura amakara mu micafu mbega none muratubwiye yuko
ari ibisigarira ibintu vy'imicafu mugati ari vyo vyose ari vyo muhinguramwo ano makara. Bega ivyo navyo mumaze kubironka rero twinjire neza neza tere tuduga buke buke mubishikanye bica bigenda hehe muca mubishira hehe kuko nabonye ahantu menga ni stock be bica bigenda gute mumaze gushikana iyo micafu kugira mushobore gukuramo amakara nkayo. Ego urabona nkabijya mwabonye hariya stock yavyo ya ni matière novuga ni matière fini ni matière première iri fini rero bo ijya ntiza kuburya ntiba yirimeze kurya twashaka nko buhinga tukabikosora kuko n'imicafu yose ntiba nabwiye ko imicafu yose itapfa nk'amakara tuze kuko nk'ivyo tutora byo kubabarabara by'ibishishwa bigenze ko nuko harimo nk'ibuye twarikura noneho ivyo nk'ahantu baba babikoregise baba bavyegeranije nk'iyo kure rwose y'igisagara twabizana twamaze kubigira traitement byamaze kuba karubonetse akarorero tukabishikana ngaha hanyuma tukabishira muri ya mashini wabona ngaha tukabisekura twavoma akashaka ko matière première iri yise canke matière première iri prête a été utilisée rero ugasanga ni ibintu bizima nyene mwabibonye n'ubundi nzija profondere ngo mangerageza kugira ngo information abantu bayironke kwagusa. Mwamaze kuvyumva mutegereza kubanza kuriha kugira muronke amakuru ahagije ariko ndibaza vyinshi bitari bike bamaze kuvyumva ariko barabibona si kugira ngo bashobore kuza kugutwara umwuga ariko kugira babone yuko ari vyiza gufata ingingo wewe uri umujene aho mwofasha kanya ngo wirirwe wibereye muhira wirirwe urasaba amafaranga abavyeyi ahubwo uteka umutwe wiyumvira ikintu ushobora guhereza amaboko maze nawe ushobore kugira intambwe uteye. None neza na neza twamaze kumva wabishikanye kandi uno mwuga wawe humvikanamwo amaterume novuga yo mu gifaransa kitoroshe umaze kubishikana yamaze kuba matière novuga ati qui est prête à être utilisée. Mbega bumaze kubona ko mwamaze kuronka iyo matière naho bica bibandanya gute mbega harahandi hano mugenda kubikoresha canke nimwe mubandanya muvyihinguye? Oya bisanzwe tumaze kubitireta kugira ngo nakubwiye twakuronka matière première cyaro tugira rero cyuta umuvanga kugira ikara riboneke hariho andi ma effort ariko njiga ari zindi ngufu bisaba suvuga yuko bisha biherera ngaho murabona nkahajya nyuma yanyu gatoya zya ni machine zijya zasohora amabriquet murabona amakara kumwene ameze afise forme ya briquet rero cya ni forme yasohora usigura yuko kese ko harona matière première dukenera twakanya n'ingufu kugira ngo dukwege imashini kandi kugira ngo yasohore no byose biragenda bigakorana gushika naho ikara riboneka uko uribona kiri cyo bitarezirita umva nabo n'umwimbo wavuye n'ibyo byose biba biri kombine biba byagiye hamwe muri makeko nuko baratubwiye ati bisaba novuga ibintu vyinshi bisaba yuko bino bikoresho biba byashizemo ingufu eka natwege mbere hakabamo ingufu dukoresha kugira hashobore kuboneka resultat nkiyi. Turavuye ku bijanye n'ivyo mukuramo ano makara yo micafu turaduze matubwi ko biriko biragenda mbega neza na neza bino bikoresho mukoresha navyo bigenda gute mbega biraboneka ngaha nyene mu karere iwacu byagenze gute mu gihe vyoba atari bisanzwe biboneka mu kino gihugu cacu? Bo ikoresho aha dukoresha nuvuga yuko bikiri rudimentaire gacari hasi gato bana nkavya mashini ni mashini ziri manuelle ziri electrique yese gusijya mwabonye isekura naho zijya mwabonye yuko bazita mamure ko na mamure bisanzwe bo na maforoma akuramba mwaya mabrikete rero zijya ziraboneka ugiye mu buyenzi agira commande ukabereka iforoma ukeneye na dimension ukeneye bakayikora urabona ko zijya tada dushomeka amatara ibintu nk'ivyo ngo nabwiye ko ari dimension kuvuga yuko ano makara akoreshwa nazijya mwabonye gusa oya ahubwo bijya ari by'umuntu abakiri hasi sino umaze kugira uruganda rukomeye rwose hariho amamashini ari approprié
electrique y'umuyaga nkuba ashobora kuba yosohora amakara menshi gose rero umva amamashini y'iwacu uboneka biroroshe cyane gose gusa amafaranga hagati y'ibintu bijana n'imiliyoni ashobora kuronka zirya mashini nka zirya zibiri ashobora kuba wotira ufise nka wisa million ibintu bigenda bigira bitimba bukebuke yego no murakoze cyane. Twumvise yuko bino bikorwa byanyu bisaba ko habamwe amamashini novuga ati ibikoresho bikomakomeye beneza na neza mu bino bikorwa byanyu ho hakoreshwa cyo bahategekanijwe ko hokoreshwa amamashini angana gute? Amamashini ategekanijwe sadwivana na mikrofisi ubundi nuko mubona tufise mashini manuelle zijya mu babonye kandi ziri kwidimante zikiri hasi nibiri musi yabijya birakora ko n'intoke zirakora ikaramu n'iri iryo gusa ico gihe cugira amabure forme ya bone izina n'amabrikete n'amabure abumbye byoshoboka urumva yuko nyene bicabigenda bita akaranga ukuntu rero tubaze kuva ku mashini nk'iyo kategori ya 3 canke ya 2 abandi rero mashini usanga nyine ziremereye cyane gose rero ibintu umuntu akenera by'imashini bivana n'amikoro n'uburyo afise ubundi hariho nk'imashini z'abashinwa zikora amasharobo biologique zikora amakara mu micafu usanga ziri adapute cyane zikomeye cyane mu igwa nka 20,000 dolari kuko ari menshi gose kuko rero uburyo bwose umuntu afise imikoro umuntu afise ashobora gukora no mugambi bivanye nuko wenyene angana kumwe na mikoro yiwe angana kumwe n'isaho yiwe kumwe ipanze nuko muravuze ati imashini zisabwa yuko ibino bintu vyogenda neza bivana mikoro ufise mugabo hari ibintu bavuga ati iki kibuze ni karahara mu ruganda ntibacura ni nkizihe mashini mubona zitubura kugira dushobore kuronka ikintu nkiki cyahinguwe neza mu makano kazi kako? Murakoze. Imashini tubura yo niyo yiwacu ya forma ubona hajya uko nazonyene tuvuga z'ivyuma ziri adapte zirebo ziri hejuru nazonyene ziba zifise ya forma gusa zozobasha ziri presse electriquement bisigura yuko iforma ntihinduka gusa hinduka umwimbu canke agahinduka quantité ya production ubundi forma yoyo iba n'ubundi nayo nyine ipo usanzwe nk'ijya forma nk'ijya ni copy nk'ijya ni imashini iri manuelle gabo electrique yazo ziriho yego rero umva ikarahara mu ruganda ntibacura udafise imashini ifise iforma mwe n'ijya nta brikati wo hari meze nk'uko rero zijya nizo novuga ziri kwegwa standard ya nyuma y'imashini zishobora gusohora amabrikete do qualité ameze nk'uko muravuze ati ijya niyo manuelle niyo ya mbere ariyo karahara mu ruganda ntibacura mu gihe yobura ibintu bitogenda neza mbega ko nabonye ari ahige hariho iyindi mashini mbega ijya inkwi gitoro bigenda gute? Gitoro inkwi mashini ijya ni electrique abonye ko ifise kontere hajya hakurya yo kontere triphase abona urusinga ruza connect afike uko none avyibonera ijya ni mashini mu bisanzwe abona ifise forme ya mure yahindise kuri biduti se kuri bigori gusa difference no kujya ifise dinamo iremereye cyane kubera arumva imashini isekura imicafu mwene tuba dufise nk'amanuwa do coke nk'amanuwa do palma ruwire byabishishwa by'imise babikumye gose kuryo nk'imashini nk'iya monofaze nka montere ya niyo bigonda rero ry'amashini imeze nk'ikopi ya mure ngabo original kubera abona kujya ari mashini ikomeye cyane gose kuko nk'ubusanzwe twamaze kudepoza ko akazi cyo turakora twayatsa ukumva wacubona n'isi irikira kubera irakomeye cyane gose ifise dinamo yego ifise ibiro cyane ifise uburemere bwishi yego murakoze ariko ndibaza nayo nyene yoba iri mu bintu novuga ati karara mu ruganda ntibacura mu gihe yoba itari ndibaza ibikorwa ntivyoshobora kugenda neza bari byogera neza kubera ijya ubusanzwe rituma ino kara nanaryo riza ririse rimeze neza nko kuri saneza nko mugabo nahandi ho nyine bimena kubwirana kare no mugambi
ku buryo bwose ufise gukora kubera ubwa mbere yuko turonka iyo mashini ntitwayihoranye ntabwo karimo gasha yuzura ingobyi je bamaze amashuri muri 2020 master urumva yuko kushure nta faranga naje nzanye ngira ngo ngura imashini imbere yuko ndayironka natanguye nkoresha isekuru wabonye isekuru ngiyi nabona ino sekuru iyi niyo bwa mbere twasekuramo nyine turasekura kimwe ibintu basabona na kera hasaza amamashini ayo asekura ibidudu abantu basekura ubududu canke ibigori mu masekuru rero namwe twabiduti iki sekuru bo iki mashini yokora yisekura isekuru yogikora aho gusa wamwimbuci wabuke ubwa mbere imbere yuko turonka ya mashini isekuru yarakora nkuko ubwa mbere turonka ya mashini ziyaza ama briquette iminwe yarakora yego nokoroba mugambi wagiye uratera imbere buke kandi naha tugeze so twifuza gushika kubera nk'ubu bafada bacu bamaze kunonderera imashini mu barongozi mu ndongo z'igihugu muri leta bashikire reste rwaro yego murakoze neza cyane tukiri ngaha nyene subira ugire uyuburura ino sekuru ko cituma numva nogira byinshi mvuga muratubwiye neza yuko imbere mwahora mukoresha imbere yuko haza zino mashini musanzwe mwakoresha isekuru mbega isekuru mugitangura byagenda gute mbe ku munsi mwashobora gukora nk'amakarangana gute mukoresha isekuru twakora make bona nyene isekuru nyene niko ntazanye n'umuhini nawe urabona haro n'umuhini sanzwe ajya matière première turazisekura n'isekuru muravyumva neza twaze gusekura tukaronka ya poudre iri carbonize kandi iri fine rero ubabo ico gihe umwimbu wari ukwiye kubera nawe urumva yuko ku munsi usekuye nk'ibiro nka 30 uba n'amabavu aba yaturitse rero twakora amakara twakora entre ibiro nka 10 n'ibiro nka 30 rero twakora nabo no munsi kubera tufise imashini hariho amelioration kameme turakora amakara ari musi biro ari hagati y'ibiro 100 be n'amagana 2 ti ku munsi umwe murashobora gukora ibiro biri hagati y'ijana n'ibiro amajana 2 ajya amamashini ajya ayamamanyure mugabo ego birumvikana neza yuko ari igikorwa ciza Semutatuza amaze kuva ku ishuri avuga ati jewe yamara ni vyiza yuko nanje fata ikintu igikorwa nanje nkatangura kuja ku kivi mbere bikagenda neza turi ngaha nyene muheje kutubwira ati ibiro amajana 2 nivyo biboneka ku munsi inyuma yo kuronka amamashini mbega ivyo biro amajana 2 ni mu gihe uri kurikorana uri umwe biba byagenze gute mwakoze mwabonye mukishika ko mwabonye abakozi asini ko arandubwe jewe mbone barashaka ndiro mukozi asanzwe kwera urubusigaye ndumuchefu wa societe nditereje ha mwabonye ko abakozi ndabafise gacho akorana naje ko ntacu bokora ntaberetse sifishi bashoboye bonyine kwibwiriza cyangwa kumenya nicyo bagiye naberetse isanzwe rero muri make sikiza vyikorana kafisa abakozi 3 aje ngira 4 aho no 5 azana tubwira mbwa kuba kurataha azana amatiere première kishikana ngaha nabandi barahari begeranya ahantu hatandukanye mu burere butandukanye rero bwa abakozi bari siricure baharara kandi bakahirirwa kandi babaperumana bahakorera cyane nabaki babonye bari kubaradura amakara bapangura baterura ibintu nk'ivyo ego nuko murakoze muti nkoresha abakozi 4 n'ugira 5 afise igikorwa cyo kuza arazana zirya matière première bega abo bakozi bose novuga bagera kuri 5 ni abakozi uko hariho ibintu ukora bivanye n'ibintu bize waravye umwe wese ingabirano afise canke uvuga ati jewe umukozi nkoresha abayakurikiranye ibijanye n'ibi mbabo abakozi dufise nakoze nyine bakora ibintu dasaba amashure ya vraiment afise yabaye yogira ingufu kano kazi ibitukura ngaha mu Ruganda ingufu zizimbere gusumbya ya diplome ego ubo nkakoze dukoresha
ufise nka niveau fondamentale MVM fondamentale cyumva ngo nta kibazo afise ingufu arabishobora kandi umwana amaze fondamentale ababaze mu myaka 18 20 abageze kuko yoza kurondera amafaranga ntaba akigoranye nk'amashuri yamunaniye cyangwa amashuri atabashatse kuyabandanya rero amanivo y'amashuri kese gusa misakuza ushobora kurondera umukontable comptable cyo afise ibyo amashuri tuzo agaprofile y'amashuri dukeneye kuzoba yuko azoba afise numva yuko uruganda rutera imbere ruba bientôt twazana n'umukontable agira iki afashe ibiharuro kubera bigenda biboneka ngo murakoze birumvikana yuko mu myaka 5 iri imbere ibintu bizoba bikomeye cyane ariko kugira nshike neza ku byo uri kuratekanya muri kazoza mbega hano kuva utanguye bino bikorwa nizihe ntambamyi zikora zikunda kwibonekeza ku ruhande rw'iwawe ndetse no ku ruhande rw'abakozi bawe intambamyi za mbere reka razihere akura kurugira muri rusange ku by'akazi uko niko kahatukuranije andi masaha urabona uno mugambi uragutse kandi n'umugambi usaba uburyo intambamyi ya mbere cyageze niyo uburyo akora kuronka imashini abona nk'imashini twahereye aho tugeze kuyo y'imiriwo naberetse ngo turifuza imashini imashini ikuze electrique tutibagiye yuko mwahereye mu gusekura mu isekuru yego byose birimo kuba nizo zari ntambamyi aho gusa nyene bavuga mu gifaransa ngo c'est un forger conducteur forgeron kandi mu gifaransa bazaba kubera banityo namaze mwanya munini ya gose bakunda kusanga byanjemo rero izo ntambamyi zamuwaye z'uburyo zadufatiriye nk'ibyo kubura nk'imashini ibintu nk'ivyo ashikindi cy'intambamyi murabibona ibintu byeke espace ikibanza bona ngano usome turi mu Kamenge mu quartier ahantu ubona yuko ari ahantu hatagutse ikirenga kandi mu kibano kandi akabona akantu ikintu mvuga uruganda urabona n'intambamyi dufise ko urabona ko mutafise ikibazo cyo kuronka hantu ushira ibicafu cyane gose ku buryo byaguye naho tubigurira bihinguye bimeze nk'ibyahejeje kugira kugosorwa ko ngaha ntaho twabigosorera mugabo yaba dufise ahantu haguse gose twa tubigosorera aho nyene bigaca bikorerwa aho nyene mbere n'abakozi ico gihe ko twaje tunabongeza kubera ko akazi kagwira ko ngo urumva turirimita hano hantu dufise ashobora kuza amatoni atarenga nk'abiri gabo n'umugambi wacu aho ugeze abantu bakeneye ano makara ubu dusanga abasaba amakara basumba amakara tugira turonka abona nko muri stock rawo ubyibonera stock nk'ubu dufise amakara yumye ayonyene ufuko wonyene umwe beda kijya gice kandi nkandazi ku mugoroba abakozi baza kuyashiraho ku restaurant azoba hetse bisigura iki imvura nk'ubitaguye tuba nk'uri taze gihuta ngo azobe yamaze kuma hirya yejo canke ejo ku mugoroba bumva bakira ataburyo David kintu mu gifaransa tutafise les moyens de production uburyo bwo produire menshi ashoboka nabwiye yuko hariho uburyo bwo kuronka menshi ashoboka nuko ubu ufise imashini ya indi electrique ifise ingufu nyinshi kandi sora menshi gose cyarimwe arengera bya biramagana bya birijana urumva yuko nk'iyo ntambamyi kandi ntambamyi nubwo imashini yonyene yoboneka rotere aho gusaho shitere cyo kaba mu nzira kwa bisimike yanashobora kwimuka niko ndaba ko kuga handi twabara kumara amasezerano cyafimukira handi hameze nk'iyaguye turamaze kwiyumvira ko cyo kintu kwimuka yego murakoze muravuze ati twege novuga abakiriya bacu baza kutugendera usanga ari benshi kurusha novuga ati amakara tuba dufise aho nyene akabazo nciye niyumvira mbega ku munsi burya mu gihe amakara yoba ahari mushobora gusohora ibiro bingana gute ku munsi yego ubu turonka amakara make birumvikana mugabo gusa shaka ku munsi taronka hagati asi ibintu bya busy bya commerce n'ibintu bitamenyerwa nubwo wumva barayagura mugabo urumva yuko abantu ho ku restaurant hubo arashaka kugura nk'umufuko akabana nk'imisi itatu rero nkaho urumva ku munsi usha ubyepari wafatiye ku misi kuvyo yaguze n'igihe yagarukiye bya gushitahura neza
bwabo ntiga tubura ku munsi amakara y'ibihumbi 50 dusohora ibihumbi 50 moyenne senkani imbere ku munsi twasohora kandi ukabona yuko naho nyene yaho dufise umwimbo mwinshi gose avec ama publicité menshi gose ko kubutu bigira nkibanga kubera twanka yuko abantu bose badusaba ari benshi ko no makara mapataki babwira twakike kumbere twafata kigerako no makara nta muntu yakunda kubera namakara agezweho mu kuzimbuka mu kuramba ku bintu byinshi gose namakara atuma ubutunzi bw'imiryango dahungabana ko umuntu yamenyereye arasanga amakara akoresha ku kwezi ajya y'igiti nyuma akoresha y'ibihumbi 50 sanga akoresha y'ibihumbi 30 gusa nta turantimire gusa kumva y'ibihumbi 20 bicagutse nto buri kindi kintu ku kwezi bisahiriza mu rugo rero twanka nuko yapipya kubera umwimbu wayo twashafise muto mugabo aba yakenera bobo turabafise n'ubu honyine turabivuga ku mugaragaro ngo tubisensibilizeho nkamo tuherereye aho n'abatanabizi imbere benshi usanga bayimenya ajya kuri Facebook kuri WhatsApp nawe bwenge mwabiboye tubipibiriya uko nyene bisanzwe ntituragira sensibilisation mu kibano kuko twankatibansa baje ari benshi bava twita ko turi abaswaganyi tudafite tubaha twababeshe muri make rero bo nitufise ingorane y'abayagura ngo dufise ingorane yo kuronka umwimbo wayo uravuze ati ku munsi dushobora gusohora n'imiburiburi umwimbo ungana n'ibihumbi 50 bisigura yuko ku kwezi musohora umwimbo miliyoni n'inusu mbega nka wewe ukiri umujene novuga ati birumvikana ko uri ku kivi ni yihe ndoto novuga ati iza muri wewe wibonamwo inyuma y'imyaka 10 bo akora ku ndoto defise mfatiye kuri Uganda nifuza ko mu myaka nk'itanu 10 ni myinshi gose ko mu myaka nk'itanu uba ari umugambi upfuze gose umugambi ushaka guproduza ku munsi nk'ibiro itoni ibiro igihumbi ndifuza yuko yogera nko muri 2030 duproduza minimum itoni ku munsi kandi bizokunda kubera ikibura niyo mashini kandi hakabura na tere yaguse yo kuyaproduza mshafu yo kwa noyironka ndazi ko ndabona ko coshoboka rero izo ndoto zanje nizo mfise yuko Uganda ko bagwakuze siguri ko Uganda gwakuze n'amafaranga azoba yamaze kuboneka numva ico gihe yuko nzobasigana je mfise nk'imodoka ari ishaka yo kuri imicafu no mu ntara hagati canke ahantu kure gose ibizana Uganda nyine aho twoba dukorera haguse kandi cyane yego akabazo nciye niyumvira ko biraboneka muri no misi aho hari ubukene bw'amakara asanzwe akogwa mu biti usanga yarazimvye gose mbega wewe nawe bino bintu ukora ivyo babifitaniye isano najya yandi makara mbega abantu bo mu nzego zo hejuru nta kintu baba ariyumvira kuri wewe bivuye kuno mugambi wawe bo hakuru bibaza yuko kwa nariyumviriye gukora amakara mu micafu ico kirashaniye isano nditsimba ry'amakara y'igiti wanashaka kora jewe ntwencana amakara aha turimo turavugira aha naho ndahakorera ndahacuriza amakara y'igiti yego bwaho ico gihe amakara y'igiti nabona ko ene azimba ku munsi no haragira igihe mvuga nti kwavyutse ikibazo reka niyumvire nyinshi nabwiye twitagura yuko yo hariho ikibazo hashavyuka inyishu kandi iriya problème iriya projet uko nakivutse rero navyo ndivyo byatumye niyumvira ikintu cova mw'amakara basi ikintu coza gisubira amakara y'igiti ariko aragenda azimba naco ni shagiye nko mu bintu byatumye amavu y'ubushomeri bwatumye ndavyumvira n'amakara navuga nabonye nariyumviriye nti burya amakara kunagendera azimba nta muntu yo kwiprisha yasubirira kandi gikora nk'amakara nyene none ivyo navyo nyene birimo amama kavuga muti none mbega ubutegetsi nabwo ubutegetsi abajejwe igihugu bo ntashobora muravugana ko abari mu nzego ntashobora kuvugana ko umugambi bo tabazo kivugana sanzwe no mugambi ahaciye amezi nk'atanu nkane guco ngiye muri azi ko hariho programme yitwa payeje programme ijya dapwi haraho nyene nashaka ijya mugambi wo kwapura abajene naragiye ndapasa habaye concours
barampanda ndayitabira nawe umuntu ayimpa ndagenda nditabira ati ubwambi genda nawe urabe ko gerageza yari konkuru iba y'imigambi ku rwego rw'ikomine mugabo abagashatoramwo batatu ba mbere baza guhiganwa ku rwego rw'intara rero ubana kandi muri Bujumbura urumva ni komine Ntahangwa Mukaza n'iyindi murayizi Ntahangwa na Mukaza nani Namuha urumva rero amakomine atatu yo muri Bujumbura aha agenda nagiye guhiganwa nayo komine muri Ntahangwa nagenda pasa ndaba uwa mbere candonko ububasha uburenganzira bwo kuja guhiganwa ku rwego rw'intara naho shaba naho nyene uwa mbere urumva nabaye uwa mbere kabiri hama rero umugambi uwa mbere yabaye afise kwemererwa 15 million cyose 15 million kwigwa 15 million zo gago basutse umugambi wiwe akaba amafaranga leta ibikuguranye mugabo atanyungu agenera kandi ushaka kurambuza mu myaka 3 yego urumva ico kinagikoze bo ubu turi muri processus yo ku confirma ama document nabaze kuzidepoza nagiye muri formation ndaronka certificat yego rero ningira ngo nico yamahesa kuri kumenya yuko ubutegetsi cyangwa uburongozi butatuyumvira ko bw'igihugu muri make yo no mugamba abatuyumvira ko nubwo gushika ubu tudakoresha ubwo buryo bwa payeje uko ntirayaduha oya gusa mbwabiri yankuru sigura yuko yankurane mfise y'imashini n'ibindi ndiko ndifuza gushikako navyo bishobora kuza bikunda kubera murabumva yuko mfise umuhanga ego nico akora ko nubabwira ko nk'umuco kireka ico mwari mumbajije ego birumvikana yuko uno gwaruka novuga ati ibikorwa vyago biri ku ntambwe novuga ishimishije cyane aho ibintu bitera biduga narijya mu minsi afise indoto zikomeye zo kuzoba ari umuntu ashobora guproduiza ku munsi umwe ibiro 1000 vy'amakara Bega mu bintu bijanye novuga ati n'uburimyi ibidukikije urabizi ko ari byo novuga bifatiye igihugu bino bintu vyawe harakamaro vya bifatiye ku bijanye n'ibidukikije haco vya biza gutorera inyishu yego murakoze cyane cyangira ko sikura uro mugambi ahantu ubereye mwiza yaba kuri jewe ku gihugu cyangwa ku bandi bantu ndahera ku gihugu no mugambi uraproteja urakingira ibidukikije Murazi yuko bidukikije ari umuvyeyi wa twese iyo bihungabanye natwe turahungabana niho marigeze kwiga umugandi bavuga yuko umuntu atema igiti mugabo atema ishami ry'igiti yicayeko rero burya n'ibidukikije tubihungabanije twase ko turisambura ubwacu none umugambi wacu bakingira ibidukikije gute murabona amakamba mu micafu kandi imicafu urabona irabangamira ibidukikije mubonye nk'umuserege w'imbere aha imbere yaho tuba wuzuye ibisigarira bate nk'ibitsi by'ibigori ubonye biko biragenda mu muserege aya ibidukikije birahungabanira ubonye nk'ibintu byose by'imicafu byo twavuze by'ibishishwa by'imyumbati by'ibitoke by'ibiharage byiko bigenda amabarabara ari umucafu gose uba yuko ibidukikije birahungabanira bwase bwo bitora tubikuramwe amakara urumva yuko acaboneka gukinga ibidukikije caboneka n'ikintu cyari kuva mu kintu bari guta ubisigura iki urumva yuko bidukikije byo no mugambi uri muri potential de l'environnement niyo ugenda nko muri pirite wovuga uti potential de l'environnement usanga migambi mwe n'ibirimo abantu bahingura amasharobo biologique amakara avuye mu bicafu bari mu kintu bita muri domaine yo gukingira ibidukikije aho mvuze ku gihugu ngira ngo cyambanya n'ibindi no kuhandi ikindi kintu kuhandi naho no mugambi nabona yuko ano makara arazimbutse ano makara kilo kigwa 1000 ngaba amakara y'igihumbi ateka ibiharage urashira ko imboga bihiye ukaca ubikaranga ukaca ugira iki ukaca ucumba ubugari cyangwa ugateka umuceri ku gihumbi kimwe cyonyene ikilo c'igihumbi kirateka ropa yose kirateka ibintu mushoboye kurya muri famille muri abantu 4-5 ku gihumbi gusa no musa amakara y'igiti y'igihumbi ngaha nko mu Kamenge ni mane yatanga kandi ngaha mu Kamenge ni hantu hambere amakara akunda kwa yozimbuka ko ngaha turi kuri point strategique urabona kuri RNE busanzwe bugiri Bujumbura abenshi ntavyo baramenya bugiri Bujumbura ikintu kitazimbutse mu Kamenge nahandi hantu shozimbuka kubera niho kwishikiro ry'ibintu havyose abona burya Kamenge aha urinze ubona ibintu byaho bizimvye
kandi ho biba vyarimonogoje rero naha mukamenya amakara y'igiti y'igihumbi ntibakiyatanga nibaza yuko nubwo waguha nyine nta mwenda gusaba ikigongwe mbabarira utuntu nk'utwo mugabo ano bisigura iki ahandi hoho amakara bahera kuri 2000 ubu bisigura iki amakara y'igihumbi ntagihisha ibiharage ngomba no iwacu nta ano iwacu iyo bayokora ivyo nakubwiye kandi nkaba ntanabibesha uze mubaze abantu bashaka ko bayacana batanga amatemwa nyaje nzo yabereka barabivuga ko si ibintu turabesha bisigura yuko uno mugambi ufitiye akamaro abene gihugu ahubwo no kubana igihugu naho no mugambi très bénéfique cyo cya kabiri cyuvuye ku gihugu byo kigira ibyo kikije nayo cya gatatu no mugambi pour les jeunes chômeurs kwa bantu bakenye bo kwa bantu bashomeri nababwiye ko najewe narose akazi ko no mugambi rega n'abakozi nabonye nibiwanje bafite akazi kubera no mugambi nababwiye ko bisaba abakozi gushaka kuri 5 aba bari ngaha bamwe baseha bamwe bararenga ko ugiye kuraba no mugambi n'abantu benshi bawuprofita ko n'umuntu nk'ubu ububanza yegeranya ibyo wibubanza cyangwa iyo umusenyi ngira ntigiraniriza ibimeze kunukuno bintegurire ubindunyikire bimeze neza nawe aronka amafaranga kuba sikuri gusa bikorako sigura yuko no mugambi rero urumva urafise akarusho mu mpande zitatu nabwiye ku gihugu navuze ku bushomeri bw'abantu b'abajene nka jewe n'abandi bakozi tufise ngaha navuze no kucerekeye navuze no kucerekeye ababanyi kibano refoye bagura amakara azimbutse kwiciro gitoya bakaca baprofita bakaca boroherwa mu guteka bya bindi ku makara y'igiti bisigaye bibagora ego umva mvuze kucerekeye cha chômage nuko navuga no kwishekeye ku rugo rw'iwanje mu kiba aho je nyine mbakora je ndubatse nuko biruko umva kuko naje no mu rugo bica bisahiriza je nk'ubu nta kazi mfise nubwo mvise nize master kandi kado karanshimishije kandi karakwiye kandi urakishimye mbe nta nakanye nashaka ko cyo nashaka nakandi ntuzoronka pedofile kumpengo akazi kubera nta mwana no bironkera kado kazi karakwiye tukakora imisi tukakora indwi kundwi kutebwe no kwa Mungu turakora turandikira amakara kamakara gumakene bwa turakora imisi yose nta musi wo gupfisha ubusatse ko dufise ngaha nuko rero murakoze murakoze cyane namwe bakunzi bisamiriza Irebe FM 91 n'ibice bine mwumvise yuko ibintu bimeze neza ibintu vyifashe neza ariko imbere yuko dusozera semutatuzi mbega nka wewe ugwaruka ni nk'akahe kagohe ushobora kuvunira urundi gwaruka usanga gwibereye ngaho novuga ati ruzeye inze rurindire yuko hari ico barufasha nke rurindire yuko ivyo biza ari byo bazoza gukora mu buzima bwa misi yose ni nk'akahe kamo bo baterera imbere yuko dusozera kino kiyago cuno musi ego murakoze hakaririmbo nkunda kumva va ku radio bavuga nkunda kumva ngo siko vyahoze yego rero uragisha mvuga ati ngo siko vyahoze cyangwa siko bizonama abona abajene benshi bamaze amashuri ntibashaka baronka akazi vyihuse kuko ubu wabona kwera ishuri ubu yuguriwe abantu bose nimba harageze igihe usanga ishuri ryuguriwe umugwi umwe w'abantu ubu ishuri ni rya bose bamaze ko ari benshi bace bagwira ku bwishi gose bacaba abantu benshi bize kandi burya nuko abantu benshi batakunda kubitahura neza bisanzwe burya kwiga uburyo umuntu yokwize ubwenge umuntu ntiyokwize ubumenyi byo yine yokwize ubwenge rero maze kwa burya hageze igihe uvuga uti nkeneye akazi ko leta impakazi nkeneye ko kanaka amakazi cyo gihe no kuba wize ubumenyi ntiba warize ubwenge ko nandi ubwenge ubuvyaza akazi rero no cyane mpanura bwaruka nti nimamenye yuko bashobora nabo gukereye akazi kandi bishoboka ego irevre bavuga umugani mu gifaransa bavuga bati ngo c'est difficile mais c'est possible babigoye mugabo birashoboka burya ibintu byose ntiba byoroshe mugabo igihambaye nuko ibintu babigora birashoboka gutangura akazi gutangura kwihangira umurimo waramaze amashuri nabona amashuri adutwara imyaka myinshi gose nje namaze imyaka ku ishuri 200 sikuri iki uravye primaire secondaire uravye primaire tronc commun secondaire kaminuza première cycle deuxième cycle sanzwe umwana muri yagose umuntu abari kwishuri rero bisikuri iki bo iyo myaka bamaze uri kwishuri niba byukuri uba warahakuye ubwenge utahakuye ubumenyi busanzwe ashaka kurondera wonyine gukereye akazi bamukaca avuga nti nubundi kimwe navuga mu kanya yuko biragoye mugabo birashoboka kubera burabona gutangura nka je urumva amaveka amashuri mvise gutangura wivako gutangura
ubumba amakara ugerageza usekura mu isekuru yego uracibuka ivyo bintu abantu benshi banagutwenga bo n'umudamu je harageze nk'igihambira ati none eske ivyo bintu urimwo ubwo ntikurayuwo wabuze umuntu mu muziranye yogena haguha akazi wabuze ahantu ho telefone ukagenda haguha akazi gaho ko nyine yari nk'impano yiwanje kaje jewe nakuze nkunda gukora utuntu nkunda umurimo nabona yuko nshobora gushika kandi gushika no muzi sino abesha sinitoga murabona ko mbona ntavyibushe nani baranone isigura iki ndashaka kuronka ikiyeri hakinwa nkashaka kuronka project nkayiga ari uyihaye aryo nihaye none ndafite na principe bwa iki kirazira gusega no basi ndarasegerereza nkosabirize isigura iki rero kugira ngo umuntu daboro yihangira akazi birasaba yariyize birasaba ko yivako ubuzi bo abahinga bacohojereza Burundi bisanzwe Burundi buri none exploit ubuzi bwishi mu Burundi ntibara exploit nibiciva mu by'amakara mu micafu nibi ku muntu yoshaka kubikora biracyajoboka aha nubwo bwati ntanga ama formation nuko ata concurrence ndimo kubera gushikaje no musi amakara nkora nakaitie kamenye gusa sino satisfied mbere mirango gusa mbere tuvuge mbere n'inyumba 10 bose bihaye kugura amakari wanje gusa byava binagura ko ndabaho mu bintu none umva ntanze formation kuri wewe mu Kirundo wo mu Rumonge w'imakamba w'ibubanza wahe John Harikiki abajene shomeri n'umuga nabonye ni boshobora kuwiga bakabahagira iki bakaja hamwe bahari ibintu basike bakaba by'amakoperative kandi leta iravyorosha cyane gose koperative yo murazi yuko atana obere iriha leta ikoperative azoheza cyane gose abajene bagiye mu makoperative shaka kwikumuga uyu shaka kwikumuga wo korora inkwavu bakaja nk'ivyo bintu nk'ivyo no muri make no hamwe abajene yuko nta buzi bwakenye ntabuzi abo gusa nibo batazi yuko ubuzi bwahinduye isura bwabuzi bwo mu biro bwaraheze bo tuvuze ko ubuzi bwakinye dako harakenye ubuzi bwo mu biro kubera baburondera abaye benshi gose kandi ubuzi bukenyera ubwenge ubuhinga mvabwenge bw'inguvu mvabwenge buracuzuye buranibyinshi ariko ni bwishi nene sino kubera none nako ntahaje inyuma mfise nk'inkwavu zikeya jeze cyo nkwavu mpanazi kama babayitangwa n'amaso cyangwa amaganga y'inkwavu jina mana yagurishe banavyekana no kuri WhatsApp tiraba amacobwe amaganga y'inkwavu ndagurishije 45 senkani mire komsa kandi byari ibintu ndanakora nk'umuga ndabikora nk'ivyo amakara bisigura iki abajene none gutova ngo ntakazi gahari kariho gusa ifo yuko ari kintu bita réveil de conscience ubwenge yo businziriye nyine babusinziriye bwa yo bwikaguye umuntu ntihabona yuko byo gukora bihari rero ushaka kuvuga nti ugwaruka abajene biyize bareme nta buzi bwa Kenya habo gusa bagerageza babazi abandi bantu bamaze kugerageza ibintu biri andoro y'ama diplome dufise bazobabwira yuko nubwo bigoye mbwa bishoboka nuko mu kusozera mbega nakaye kajambo ubwira bakora dukurikirana na cyane abari mu nzego novuga ati mu bushikiranganje mu byo bujeje baremo ibidukikije kuko mwahavuze cyane mbega nakaye kantu mushobora gusaba abari ko dukurikirana tuba tuzi neza ko tuba dukurikiranwa n'abantu bari ku mpande zitandukanye ku isi yose na cyane bano bariko baratwumviriza turi hano nubwa mu gihugu kimwe izo nzego ni nkirihe jambo rya nyuma ushobora kubashikiriza akabono gatera nukavuga mu bice bibiri mpereye ku inzego z'igihugu hakurakuru nozitera kamo yuko zodushigikira mu kivuga rukatwatibuka imirimo mwene iyi iyo umujene arinze aba yarize akaba yemeye gukora ibintu mwene ibi bishaka guteza imbere igihugu nabwiye yuko n'umugambi suyi wanje gusa n'abantu benshi uraprofita ababanyi ugaprofita igihugu ugaprofita abakozi dukoresha bo none twakamo leta yuko iyo kwamaye turi hafi kadushigikira yego hakuru nkiyo habagize ari nk'ama formation yo gusensibiliza kurwanya ibidukikije bakadutuma ko natwe tukagenda guterera ivyumviro tukanabereka yuko ibidukikije tunabikingira tunavyaza umusaruro ino micafu ibe ituyibihungabanya aho urumva rero leta yozera irayibuka yuko ari abantu bashobora kuza guterera ko nk'ubusanga batatumenya
kandi ugasanga mbere rimwe rimwe bahamagara n'abantu bashaka gukora ngo bize ngo vya environnement wasanga babize ko batazi ukuntu batabikoramwo ngo babibo byimwe nk'ubu nk'ibivuga byo gukingira ibidukikije aho usanga umuntu afise nka diplome ya doctorat muri ibi ngo wasanga ntazi ko imicafu ipfumwa nk'amakara ugasanga ntavyo kandi ayifisemwo impamyabushobozi ikomeye gose rero leta yozera abafakura abantu bakorana pratique imbere yo gukora abafise amateori nabo ikabashira mu bintu kugira ngo pratique na teori vyuzuzanye cyo no kamunotera leta akandi kamunotera leta nyene n'ibintu byo kudushigikira yego ndabashimira ko yadushikiye turi mu nzira yo gushigikirwa na leta biciye mu mugambi payeje gabo kandi bazoza kandi banajira ngo n'agatege banyabusa ko payeje akishatse kwemera amafaranga ubuje ibyo baze kubona nk'ubu nivugiye nkuko yadutebeje gose message zimike dukoze konkuru dukoze amatape gabo tukabona ngo biracateba mugabo gusikize ikize no ko leta itaherana leta kwemereye ikintu gitevye no munsi kizoza nejo naho kamuha kabiri notera kamuha kabiri bambe ku mugwi wa kabiri ni ku bantu baba utilisateur abantu bakoresha abakonsomateri abakiriya abantu benshi baracidoga ngo amakara arazimye ngo y'igiti mugabo nuko bataramenya aho amakara azimbutse ari bavuga mu kirundi bati uzimiye arazimbwa kano makara abo yahurumbira cyane gose ko ari benefique nta muntu ajye ano makara y'igiti yabye mu micafu yakoresha yoguma avuga ko amakara y'igiti azimvye kubera no arazimbutse cyane gose nivyo mwimbo nturagwira gose mu bikirenga mugabo n'abantu benshi tubona mu kibano batarayamenya usanga baguma bidoga ngo amakara azimvye mugabo babereka ati gerageza yana urabe ko abarundi baragoye kumenyera ikintu gishasha ugasanga kuyamenyera biragoye hakarorero no kubwira ano makara nko mwitenga barayakunda cyane gose ndaja nayo amakara cyane gose kabantu ukamenge mu kibano ugasanga ntayo baragera kubabo kwitaho ikirenga rero byose nobabwira ati nimuze mugura amakara azimbutse aramba kumbabura amagata atagira imyotsi atanuka amakara mu bisanzwe afise ama propriété yose amakarite yose ajoboka aramba kumbabura cyo kizu bwa mbere azimbutse kizu bwa mbere birabira akabijya murakoze tugushimire cyane se mutatoza imbere ko ndagusezera mbe mwavuze yuko ikiro cyano makara mugurisha gute ano makara ikiro cyayo ikiro cyayo ni igihumbi kiba kiriko nkaya murabona aba PS abiri ane atandatu indwi nkaya ni ikiro mugabo nubwo aya kiro aya atatu abona ko musitatu ko aya visuku ahisha ibiharage kandi murazi ko ibintu abantu bateka ibintu vya mbere bijya amakara menshi n'ibiharage sigura ko bihagemaze gusha nayo ayabisha akora ibindi bintu byumva nawe ateka ibindi bisumba ko nk'isose n'ibintu byo by'imboga gukaranga gucumbuka ari guteka umuceri nta mwanya munini bitwara kumbabura donc ayo acakora ibindi bisigaye byose kukiro rero bateka ropa yose ugafungura umuryango utazimbwe igihumbi kimwe gusa igihumbi kimwe cyonyene je ndabona nta nkeka n'umusingira ntwaye n'imiburi biro bibiri yego musadugije nzobabwira mbwa busadutsa igihumbi gusa bega neza na neza abagukeneye wewe bo gusanga hehe aho ukorera abari ubibwirira bega ababa bagushaka bidakunze kubashika hano mu kibanza ukorera bo gutora gute mushaka gutanga adresse ziwanyu zotuma umuntu wese abakeneye ashobora kubaronka byoroshe yego murakoze yego umukiriya wekena akura no bakarazi bose kandi aramba kubabura nomero yanje ni 71 147 ubusa 86 zisubiremo kandi nomero ni rewo 71 147 ubusa 86 iyo ni nomero ya telefone kandi kabana WhatsApp na WhatsApp irakora amakandi abantu yetu bantu nyine mukamengana muri mirango ya mbere n'umuntu hoje telefone turi ku kibanza tutahari hose yo tubona tutahari abahari abakozi abavuze patron mu detere bahari hehe baturi hafi n'umutegetsi kina kutongera afise ikintu ashaka kutunganyira mu byo guteza imbere gukinira idukikije n'ibindi kudushorera byose biri kumwe nawe nyine izo nomero aturondereye ko yo tubona kandi aho telefone ku murongo yo dusanga ko murakoze
Tubashimire cyane nuko bakunzi ba Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice bine, nuko umwanya twariko turaganira dusozereye ko ikiyago cuno munsi, twuvuzere ko mwagiye murumva vyinshi, mwahakuye ibitari bike, ugwaruka mwege mwagiye murumva vyinshi bizotuma namwe mushobora gufata ingingo maze bikababera akarorero. Novuga ati wari umunezero dasanzwe, vyari vyishimo kuba twari kumwe n'umutumire nk'uyu, aho twagiye turagabana vyinshi, naje numvise yuko aho bukera nshobora kuca ntangura ikivi nanje nkumvira ivy'iwanje nshobora gukora. Ndabibutsa yuko ibino bintu vyiwe akora ari ngira akamaro ku buzima bw'igihugu ndetse no ku buzima bwa kiremwa muntu, na cyane cyane mu gusahiriza abantu ba mikoro make, ko mwumvise yuko ikiro kimwe ari igihumbi maze ugashobora guteka ibintu byose bikagenda neza. Nuko rero nawe hagushima, shimire umwe wese akanya yafashe, shimire novuga ati wari inyuma ya kamera niwe yatumye ano masanamu ashobora kubashikira neza, nayo sundi nirize gira Imana. Je ubwanje nari kuri micro ni Simplice Niteriteka, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro bica kuri Irebe FM, Irebe Media 91 n'ibice bine. Ciao ciao.